boneka kuko mu nyungu abantu barondera hariho inyungu spirituelle hariho n'inyungu zigaragara rero muri izi nyungu zigaragara bariko bararondera zirafite ikiringo aho kigarukira nta bwami buhoraho imyaka yose nta kahise karavyerekana nta bwami bwamaho imyaka yose no kuvuga yuko bazoca bajana n'ubwami buhari muri kino gihe kuko nibwo bazoba bashingiyeko hama ishengero naryo rizokwamaho ishengero ni nk'igihugu ishengero ntaho rija abantu barapfa muga ishengero ryo rikagumaho ikindi novuga ni iki nukuraba neza mbega politiki iriko ivyinjiramo kubera iki politiki ivyinjiramo kubera burya mu bihugu politiki zitameze neza bagera ahanini abategetsi bakoresha nyene ivyo vy'Imana mu bisanzwe nta munyepolitiki ategerezwa kuja mu ishengero kwigisha umwe wese afise igikorwa aba yarahamagariwe mugayo ubonye abanyepolitiki bagenda mu masengero bagenda kwiyita ko ari abakozi b'Imana baja kuvuga ubutumwa ni kwera haba hari ikibazo c'uburongozi ico kibazo c'uburongozi naco kiba gishingiye kuki kiba gishingiye yuko abo banyepolitiki bashaka gukora ku mitima y'abantu bakoresheje amajambo aho kwerekana ibikorwa ivyo rero navyo umwe wese abataye ikibanza ciwe kuko umunyepolitiki akora ibigaragara ibikorwa bigaragara hama umukozi w'Imana nawe akora ku mitima la spiritualité rero akora ibigaragara atariko arabikora kugira ngo abantu bashobore kumwevariwa akaza kuvuga mu isengero yigisha la morale no kuvuga abariko arahenda abantu kandi niyo nzira yoroshe yonyene yo gushobora guhenda abantu burya dufate religion comme morale no kuvuga biroroshe yuko abantu ubatwara ukoresheje amasantima kandi iyo ni uti imwe muri communication politique abanyepolitike bakoresha vya bindi vyo kurangaza abantu byo guhindukiza amaso yabo ukabakura kubiba bibahanze by'ukuri ukabatwara ku bintu bitagira ukuri ari nayo mpamvu nubona nk'ubu turi muri ino space ariho kari ibindi bibazo igihugu gifite cyane no kuvuga abanyepolitike atacu bafise bamari igihugu bagerageza gukrea akantu kagasha imisi yose akantu gashasha kugira ngo bakura amaso y'abanyagihugu kubibahanze babahindukiza ubwenge bwabo bashire n'imitima yabo ku bintu ataco bimaze nivyo uravye situation abarundi turimo ukaraba ubukene ukaraba ibibazo ukaraba ubukene bw'amazi n'ibindi byinshi n'ibintu byo kutumvikana amacakwe hagati y'abantu ivyo nivyo heyema bihanze igihugu mugabo kubera bazi ko ivyo atavyo bariko barakora baca bakeya utundi tuntu dushobora gukura abantu kuraba ibibazo nyakuri ariyo mpamvu rero ubona bagomba bazana ibintu bishasha ibintu bituma abarundi barangara harimo n'iki kibazo ikorano yo kumenga kirahangayikishije abantu bose imitima jewe nobwira abantu nti abantu nibatekana ahubwo barabe mbega ubu butegetsi buhari buri ko bushikana he abarundi by'ukuri ivyo bwemeye gukorera abarundi buri ko rabikora ico coco ntigishoboka ko intention ntayihari ariko abarundi ntibohendwa muri ibi bintu banal je mfata yuko ari ibintu banal kuko nta muntu aja mu isengero kanaka akurikiye umuntu kiretse ugiye gukurikira umugambwe ubu umuntu aja mu isengero ahanaka kuko yumva ari mutima umubwira ati hari ahantu harashobora kuva ikintu gishobora kukubakira umutima kukugira umuntu rero ishengero rya Pentecote ryaratugize abantu ryatugize abantu kuko abari barirongoye bari bafise ubwo buntu kandi nta muntu atanga ico adafise ubwo buntu rero mu gihe muri Pentecote butazoba bukihari no kuvuga yuko Pentecote ntizosambuka ariko izotaka novera hanyuma kubera ishengero ry'Imana ntaho rizoja hazogera igihe Imana yihagurukira Imana mu guhaguruka naho ntizoseruka fizikema izoca mu mitima y'abantu hama abo bantu bagaragaze uko ibintu bitegezwa kugenda kandi je ndavyizeye yuko ishengero ry'Imana ataho rizoja ariko abantu bazogenda kandi abantu bitegeza kugenda ivyo nibisanzwe rero abantu botekana
mbere abasenga imana bagasenga abigishijwe ku ubugwaneza bakabandanya babugumana kuko nico conere kizoshobora gukiza abantu nama nabivuze ikibi umuntu ntagatsindisha ikibi ikindi umuntu ikiba gitsindisha iciza nico kirwanisho conyene gishobora gutsinda mu bibazo bitandukanye nagiye mbona kuko umuntu akwese faiblesse nkaho ukamwereka faiblesse kenshi usanga mbere ari ibintu vyo kurwana atani ico bishikana ko umuntu bibakura agashambara canke mbere bikerekana n'intege nke zanyu mwese rero ishengero ry'Imana ku bwanyu naza ko atahori izoja gusa abantu bazogenda kandi abantu bama bafise inyungu hariho ukwikunda hariho n'ikindi kintu naco usanga kiri mu bantu novuga c'agatima muntu ca caractère burya hari ibintu bigoye gukizwa lo caractère ni ikintu kigoye gukizwa tugera mu ishengero dufise iyo twamutse dufise batuvyaye dufise n'ibibazo twahuye iyo rero ako gatima kadaheze ntimwibaze yuko ubukizwa kuba ko hari niyo mpamvu rero mu ishengero uzosanga harimo baba bazanye nako gatima ko gusambura kuko rero caractère itaba yaravuye muri kahise ngo ishike kuri kujambo ry'Imana murakoze. Ego cyane urakoze Jean Claude kubyo dusangije ariko ikibazo je mbafise kuvuga yuko umukristo ativanga na politique umukozi w'Imana tokivanga na politique iyo bibaye ngombwa ndavuga vuze iyo bibaye ngombwa si c'est une obligation byoca bigenda gute mbega harabaronsa amahigwe kumbure baranyaga amagara yabo uwo bidakundiye nawe byoca bigenda gute uno munsi y'idede niyo itwara niyo iri hejuru ya byose niyo yica igakize Bujumbura mu Burundi bwose mbega si on t'oblige yo gukorana nabo uri umukozi w'Imana utwara ntahangwa utwara Kibenga utwara Nyakabiga canke utwara sinzindi ubundi bubwiza ubwo aribwo bwose byoca bigenda gute sinzi kaza bukiye canke Jean Claude nimwe bwabiri sinzo Jean Claude no yaratubwiye ko yariko avuga ibyo kwivanga muri politique byoca bigenda gute mu gihe ari obligation politique burya utayibayemwo ntawe yihungira ariko umwe wese afise ingena yihagararamo so kuvuga yuko twese politique turiyirimwo mugabo uko yirimwo je siko ndayirimwo n'ubundi sikwayirimwo hariho abari muri iyo migambwe hariho bajya biruka bariruka hariho umwe wese arafise ikibanza bamwe muri politique aho navuze ni heya kutivangamo no kuvuga umwe wese abafise ico yitwa kwa marije ubwo rega politique c'est quoi la politique c'est la gouvernance d'un pays rero amashengero arafise ivyo ajeje ikibazo kihari nuko no munsi amashengero nariko ahagarara mu kibanza cayo niyo mpamvu uzosanga aho hariho abiyita ba bishop abitwa amazina atandukanye mugabo ugasanga yemba n'abanyepolitiki abo banyepolitiki ikibanza cabo sico guhagarara hajya mu ishengero narivuze ikibanza cabo nico kuja gukora ivya politiki navyo nibi nibyo kurangura imigambi baba bemereye abanyagihugu mu gihe baba ariko biyamamaza ishengero naryo rihagaze kuki ihagaze kwigisha la morale spirituelle kwigisha abantu ivy'Imana ivy'ijuru la spiritualité rero ko ishengero rishobora kugira ibibazo kubera hariyo politike mbi ntirishobora gusigara inyuma kuko politike mbi nta numwe idakorako ati none boca barera amaboko bagahagarara ntabwo baba bareza amaboko kuko ivyo kugwana vyabo si uguhangana n'abanyepolitike nabivuze ni ukwigisha umubano mwiza hagati y'abantu harimo n'abanyepolitike harimo nabo batavyumva kumwe hama iyo babagwanije nabo bakavuga bati mwebwe ntitubemera ivyo muriko murakora mutegeza kwitunganya gutya politike ifise igikenye gusumba kuko vyayo bigaragarira physiquement ariko ivy'Imana nabivuze ni spirituel muri ako kanya
birashobora kugira impact kwishengera. Ivyo ni ibintu bisanzwe n'ivyo navuze. Ishengero rirashobora gutatana, abafite imitima ihugumba bakagenda, ariko ishengero ryo ntaho rija. Nivyo navuze, ntaho rija kuko iyo ngoma irabaho igihe cyayo hakaza izindi ngoma, kandi iyo ngoma kenshi nagomba nkubwiza ukuri, iyo ihuye n'abantu bahagaze by'ukuri mu Mana, niyo iba ari intango yayo yo kugenda. Ivyo nibo kwivanga muri byo ngo nuko ngo bariko bararenganywa ekaye, kuko ntibahamagariwe kugwana. Bo nasanga atani ico bibashikanye kungo nuko bagiye guhangana n'abanyamigambwe, bohagarara mu kuri ari wabwiye ati bive mwakabivamo, kuko icyo yahamagariwe si uguhangana, hama akagwanisha uko kuri, kandi ukuri mu mpera n'impera kuratsinda, nuko ndavyumva. Ego cyane urakoze. Hari uwaturungikiye audio kumbure kaza bukeye dusangiza audio ya Luc Eric Nduwimana. Inyuma y'iyo audio baho araza gufata umwanya nawe, nabo babiri dufise muri uno mwanya, kumbure abandi baza gushaka kugira icyo badushikirije, muraza gusaba umwanya turawubaha. Ego Mwiriwe neza. En fait ibiriko biraba, nagerageje gukurikira space abagiye baratanga ivyiyumviro, gusa ngira ikibazo ko connection imeze nabi, bigenda bicikagurika, ntavyumvise byose. Muranyihanganira rero, mushobora kumva hari ibyo peut-être mwavuze ngarutse ko canke musa nkaho basubije inyuma, ariko nagenda bahe ini vision ntuze vie d'ensemble ingene ibintu bimeze. En fait ibi biriko biraba muri mishengero rya Panekoti ryo mu Burundi, abantu bayifate nk'ibintu biri exclusivement mu Burundi. Biri muri cadre ya ntuze ibintu bita nouveau ordre mondial. Murazi ko muri nouveau ordre mondial hari akagwi k'abantu bafise ingufu kandi bafise n'ubushobozi mu buryo bw'amafaranga, basa n'abateregida n'abayobora ingene ibintu bitegerezwa kugenda. Baviza politiki imwe mu isi, ekonomi imwe. Iyo bavuze ekonomi imwe, ubutunzi bumwe, no kuvuga ngo ifaranga rimwe n'idini rimwe. Muri ibyo bintu rero ntibashobora kubigera ko aya masengero canke aya madini agitunganije uko atunganije uno munsi. Nagerageje gukurikirana biriko biraba mu mpande zitandukanye, mu bihugu bitandukanye. Ibi byo mu Burundi inama zatanguye muri za 2022 je crois, kandi saho honyine. Mugiye muri za Mozambique musanga hariko haraba aya mavugurura canke izi mpinduka mu masengero n'ahandi mu bihugu bitandukanye. Ni ibintu rero niyumvira ko mutojana muri angle imwe gusa, ahubwo mu bijane muri science global. Ikenewe no kuraba iki, ega mu isi yose politiki imeze gute. Ntuze leta uwitwa Thomas Hobbes w'umwongereza yanditse igitabo bita Leviathan, yavuze ko leta ni igisizi imwe. En fait c'est un monstre qui dévore tout le monde mais que personne ne peut dévorer. Ni ukuvuga ngo rero yo mu kugira ngo ibyo byose bishoboke, nuko haba la suprématie de l'état sur l'église. Ni ukuvuga ngo hakaba ingufu za leta ziri hejuru kwisengero. Tugarukire muri cade space muri ntuze Eglise Pentecote yo mu Burundi. Pentecote ni ntuze ishengero ryari ryaragerageje kugumanya umwimerere, ntiryivange muri politiki. Ryagiye riragwana n'ibibazo bitandukanye, ariko bakagerageza ugasanga ntibivanga, ariko nabo baja kuba kugira ingorane kuva aho haziye
ibibazo ahanini mwagiye mwumva namwe byari bishingiye ku moko, ugasanga abantu bazanye ibintu by'ubwoko bariko baragwana ngo umwungere wa mbere ngo wahanaha ngo ategezwa kuba umututsi ngo yondi ngo babaye abatutsi cyangwa ngo umuhutu, ugasanga ariko bazana ibintu by'ubuhutu n'ubututsi, ibintu bitari byarigeze bibaho. Si ukuvuga ngo ntivyabaho, barabikurikiza bakabikora, ariko bakabikora mu buryo udashobora kubibona nawe, ubu birabisha amaso atabibona, kandi niyo byakorwa wasanga bikorwa biciye mu buryo bwo gusenga, ugasanga n'umuntu bamushizeho kubera babona mu bukristo. Ariko umuntu iyo umushizeho ubugiye mu by'ubwoko nk'uko uno munsi mubona biriko biragenda, isura igihugu gifise uno munsi sinzi ko muyibona, ejo aho bukera niyo sura ishengero rizoba rifise. Abantu bazoba hari umupasitori ariko yiba asambana haraguza, kuko ntiyagiyeho mu buryo bw'impemu, ariko yagiye mu buryo bw'umubiri. Rero isengero ryubakiye ku mubiri nibyo ribyara n'umubiri, niko Bibiliya ivuga ngo ikibyawe n'umubiri ngo n'umubiri, ikibyawe n'impemu ni impemu. Uno munsi rero hari impemu mbi iri hejuru iriko irashaka kumenagura impemu y'Imana, kandi si mu Burundi gusa, n'ahantu henshi. Abantu rero ahubwo bakomeza gusenga bosenga nako nari ngombye kubacishirizamwo ngo mwoye gushinga amaso ku isengero ryo mu Burundi gusa, ariko ngo murabe ko ari muri rusange. Ikindi naco umuntu yoshikiriza, ariko ivyo hinduka vyovyo ntivyobura kuza burya romonde dynamique. Ishengero rimaze imyaka nk'iyo rimaze, si ukuvuga ngo byose bavyera de, ariko no kuranga mbega ivyo bintu ko birahinduka, bihinduka mu kuri, bihinduka bigamije iki, bifise intebe yi. Jewe nje nk'ivyo muri administration hari ivyo ntazi koko, ariko niyumvira yuko hari ibikenewe. Nishatse kuvuga nko mu bijanye na administration mu makomite atandukanye, bosha amatexe peut-être hakaba ntuzede gutora ndavuga abarongozi mu buryo bwa administration, ku buryo bwa administration butandukanye n'ivy'imwemu, bagatandukanya ivy'imwemu n'ivya administration. Ndavuga de l'église, bakavuga ati pendant une période tere critère yabo dutora n'abafise compétences bashoboye ibi, guko isi itera aho uno munsi tugeze, siho ishengero rikiza colonisation itangura murazi abazungu bazana vya christianisme mu za 1896 baza mu Burundi no muri bihugu byacu. Siniyumvira yuko aho twari tugeze ari uno munsi tukigeze. Rero harakwiye kuba ntuze de kwadapta ibintu bijanye n'igihe, muga mu buryo bwa administration atari mu buryo bwo bukwizera. Ukwizera koko atari ntushobora guhindura umwimerere wo kwizera, ico gihe uba wamaze gutakaza umurongo. Muri administration ngomba kuvuga iki, nimba no munsi hariho ibintu dukoresha izi mbuga ngurukana bumenyi, hari ibijanye na ekonomi, hari ibijanye nekuvuga ibi vya informatique, ukamenya uti uno munsi ntuze systeme z'itorero nazo ziri adapte kuri ntuze igeze, kandi hari ubumenyi kanaka busa muri administration, hari ubumenyi kanaka busa, mbega ni bande babushoboye no munsi mu office, ninde afise ubukisu ariko agafitana n'ivyo bintu byose, hanyuma bakabihuza hakagira igihe kanaka bavuga tuyu azotwara igihe kanaka, hageze igihe nimba fata mandat de 5 ans ishobora kuba renouvelable une seule fois, hanyuma bagatora. Ivyo naco bitwaye nta kibazo ndavyumva mu ivyo, ariko ivyo bikama mu buryo bwa administration atari mu buryo bw'abayobozi abarongozi bentuze b'amashengero. Oya, abapasteri izosi zozo bo bakagombye kujamo mu buryo babasengeye, bakamenya b'Imana yemera, b'Imana ihisemo, bitaje mu buryo bw'umubiri. Nivyo niyumvira ni ishengero rizokomeza rikaba ryari yindi ry'umwimerere, hanyuma
bahagenda bagendana n'ibihe rero ku buryo ishengero rya Pentecote atari ryo risigara inyuma. Ariko ndavuga ngo mu by'iterambere apana mu by'impwemu numva arico no ikindi cyumviye no shiraho, hanyuma bakaraba bagashiraho amakomite atandukanye, amakomite y'ugutatura amatati, bagashiraho amakomite, amaconseil d'administration, ibintu bikagendera mu muco. Ibi bintu by'amafaranga hura baragize tabu, hari ukuntu batwigishije abantu bazi yuko umengo amafaranga n'ay'Imana kandi nuko tubizi, ariko bamenye ko amafaranga atangwa n'abakristo kandi akora ashobora gukoreshwa rero neza cyangwa akoreshwa nabi. Ivyo byose bikaja mu muco, niho rero ishengero rizogenda neza, kuko ibi bintu byo kuvuga ngo nkuko byamye na hambere hose ntibimere ko n'ubu ngo imyaka yose negative, ntabwo bishoboka. Nuko byamye na hambere hose gute? Kandi isi iri dinamike. Igihe byavugwa nta bantu bari barize ekonomi bari mu itorero. Yo ntanze ikigira 10 ngatanga emiyo ikigira 10 cyane. Ntegerezwa kumenya ico kigira 10 cyakoze gute, cyakoze iki, cyajyanywe hehe. Tushobora kumbwira ngo nabihaye Imana ko Imana imanuka kurya amafaranga. Ivyo rero nivyo bizana gusambura itorero no munsi. Nivyo navuga ngo ivyo byose bakamenya ngo isi rero abantu bari ouvert, les horizons ziri ouvert, babikore mu bugwaneza, mu bunyankamugayo, ibintu bigende neza. Nivyo nako ndavuga. Koze cyane. Yahejeje ngira baho yo bandaye. Ego cyane, uyu numwanya wabaho karibu cyane. Nyuma yawe ndabona nta wundi arafata umwanya, ariko ufise icyo ashikiriza nawe aradusaba, ariko uno mwanya baho sinzi ko utumva. Ego murakoze cyane kunyongera ijambo. Umwanya ariko ndashikiriza nti ahanini byose byavuze, ariko reka nongera akantu gato kugira ngo ndeka n'abandi. Nuvuye ko ibintu byo muri Pentecote jewe ndabishira mu mice igera kuri 2, kuko uri kuraraba no munsi Pentecote yo mu Burundi ukayiraba ukaraba donc ingene ikirakora muri imyaka, ukaraba na Pentecote ya kera mu myaka yahera, urabona yuko hariho ibintu byagiye birahinduka. Yego bifo ko twemera ikintu kimwe mu niveau y'abakirisu basanzwe, abantu basanzwe, urabona yuko no munsi nta bintu biriko birabatera ingorane no munsi iri hejuru ku barongoye, ku barongozi babo. Kandi nkuko wabo urahaje kuvuga yagize ati ntitwibaze yuko niyo abarongozi bagira ibibazo impact zitazobura kuba ntitwiyumvire ko kuba kirisu atakizobo dutereza ko bashika kuko nabemera Imana baremera Yesu Kristo bagira bati urabona n'igihe bamufata canke donc yonyene yaravuze ati nzokubita umwungere hanyuma intama zisanzare. Rero iyo umwungere iyo bari hejuru bagize ingorane n'abari hasi birabashikira. Ariko kanjagara kuri rya jambo ryabwirwa Petero, abwirwa ati wewe nzokubaka ko kandi aramarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nishaka nitwagira tuti abantu b'Imana, abantu bazi ibyo bakurikiye, abo bazokomera babibandanya. Ariko hariho abandi bantu atari bake kandi ari bo benshi bahanze amaso kuba babarongora, bagira bati twebwe ibyo pasiteri avuze niwe citerezo cacu, ingene ariko aragira. Numva yuko hanini ahubwo abakirisi buno munsi je nca ngira ko ntangana konse n'impanuro nuko boba abantu bashitse mu by'Imana, bakaba abagabo mu kwizera nkuko ijambo ry'Imana rivuga, bagashingira amaso ku Mana, ntibaraba batwara, kuko aba batwara bashobora guhinduka umwanya wose. Nagize nti uriko uraraba igituma no munsi leta iriko iravyinjiramwo nuko hagati muri bo mu barongora bigaragara yuko
hari ibintu byabananiye hari wari yagize ati Swede kumbure yoza ikabafasha sinazi ko Swede izoza gutorera inyishu iri mu bibazo mu Barundi no munsi yego barazanye ubutumwa ariko no munsi nibaze yuko dukuye peut-être ibibazo bimwe by'uburyo bwo gufashanya n'andi mu byerekeye organisation nibaze yuko no munsi batazobizamo cyane ngo babafashe uko nabo nyene no munsi bahanganye n'ibibazo by'amashengero effectivement bibagira bati nouvelle ordre mondiale byo bagira bati isi yose tugire mu ntuzeye mu kigare kimwe tugire mu bintu bimwe urabona hakurya mu Rwanda yuko ari byo biriko biraba kera ishengero ryabo irya bita ADPR urabona ko hatarimwo leta ntiyabijemwo ariko urabona yuko ijya bita RGB yavyinjiyemwo ikababwira ati muteruza kugira ku murongo uyu muteruza kubikora uku kandi umunsi murabona yuko ico kibazo n'umunsi kiri mu Burundi kiri no mu Rwanda aho bariko baragira bati havugururwe hasubirwemwo itunganwa ry'ingene ishengero ritereza gukora rero iyo leta imaze kubizamwo ndavuga nti ivyo byose uko bigenda kose hari akantu mu gatotope ntaguciriyemwo ariko uravye uko mu Rwanda bimeze nuko mu Burundi bimeze sico kimwe mu Rwanda ni guha ushiraho ordre kugira bigende ku murongo ko haje tudumbi twinshi tw'ama église ntabwo ari Pentecote ntabwo ari ADPR gusa ko n'amashengero yandi na catholique même n'aba musulman amasengero amwe barayugaye babaha umurongo bategerezwa kugendera kugira bigire ordre ariko mu Burundi bobo bazanyemo désordre sindiko mvuga ibi by'amashengero afite sindiko mvuga ibi byo gusambura no kugara ndiko mvuga ingene nkajya ujya twaranda yizeyiza uno munsi ingene bashizweho urazi ko ari wa mugore nambari ustakayiteze niwe yaje kuba wakubigira nibi nariko ndavuga natwe urabona ko ari yo tandazi kubera byabananiye ingene bo nyene bitunganiriza ibyo waba à l'interne ingene inzego bazishiraho habaye umwumvikano basenza Imana nico kibazo no munsi mu Burundi roto yinjiramo kandi ico kibazo murazi ko ibintu byinshi urabona ibintu byinshi muri Pentecote yo mu Burundi urabona ko biriko birasa n'ibyo mu Rwanda biriko biratera bitandukiye kera murabona yuko ababaye muri Pentecote kera murazi yuko no mu kuririmba nabo basora amakasete yuko azahitamwo nirazande amaboko yagumiza hasi ariko no munsi barasora amakasete video bagira ibimenyetso bagirane ibyo byatanguye biza gahoro kandi ubwabyo singorane iterambere ni giza mugande ko mvuga nti rimwe na rimwe iyo hariko araza impinduka yego harimo impinduka iteranye ubwoba muko no munsi nogirane ese impinduka ikaba muri Pentecote nimbi canke n'inziza harimo ibibi harimo n'ivyiza ibyiza nuko abantu bahindura ivyiyumviro imantalite zigahinduka ibintu byose ntibakemeye ntibavyitireye satani hanyuma ni hageze no mu vyerekeye ibyo gutunganwa naho ibyo hejuru bakamenya yuko quand même iyo bibananiye leta itereza kubizamo kandi ifise ingene ibigira ikibazo no munsi no kuraba mbega leta eske ibijemo d'une façon neutre eske isaka kubafasha koko ni ibafitiye impuhwe z'uko vyogenda neza canke bifisemo izindi nyungu nukuraba rero yuko bariko bagira muri ce qu'on appelle règlement d'ordre intérieur nuvuga ajya amateka atunganya amashingiro n'ivyasabwa n'ibiki leta ifise ububasha buhe bwo kwinjira mu itungano ry'amashingiro kuko nimba bikorerwa n'umuzira ko ari byo muri Pentecote nuko hari yindi miryango buguruye ku buryo biborohera kwa acceda gushika ku bindi batazoza gushikako muri ko muraho no munsi shingiro ya Pentecote quand même ni shingiro rimwe abantu bize dufatiye muri dugerageje gukompara muri kahise uriko urabo no munsi turafise aba ministre wa les travaux publics umuntu mu Pentecote turavye ambassadeur watwara muri Amerika asengera ko nahanga wani n'abandi n'abadirecteurs généraux abasirikare bakomeye ibiki donc abo bose mumenye ko benshi bari no mugambo uriko butegetsi ico ni tugiheje eske muri abo bose dufate bibe biriko birakorerwa muri mishengero no munsi kuko abo bose nimwivire nimba no munsi shengero politique iriko birivanga harimo n'abantu bari mwishengero peut-être boba bariko barakontribuer mu ntitugume twifata muri
rwo hejuru gusa hariya harimwo mugabo umenye inguvu zinini kugira baronka leta ironka hica kugira ngo ije ibashikire nuko hariho inkuru zatanzwe kuko kuraba kandi bashinga yandi ya zagerizo de zame zangirikana ukarano yandi bashingiro za vivante zande urone ko yuko ari amashingiro ashobora kwitunganya mu buryo bwabo kandi ukabona yuko ata presirimo ya leta ni ya gose nk'iyo turano Pantecote peze arashobora kuvuga tuti ni kubera ari rimwe mu mashingiro manini kandi afite ibikorwa binini mu Burundi rero urumva batureza kuraba nyine aho bihiye aho bimeze neza kugira ngo babagire baronke ico bakora hanyuma narengize kazoza ka Pantecote no munsi reka ndabwira ingene ibi bintu je ni uko ndavyumvira yuko bigiye kuzoba nuko hazobamwo gucamwo kubiri kuko no muri Bibiliya mugiye kuraba ntitubifate ko ari vyejo abasoma ijambo ry'Imana barabona hari abantu bagira bati twe turaba Paulo abandi turaba Apolo abandi bati turabanda ariko ndiko ndababwira nti iyo muco itereza kuzobaho ariko hazobaho n'abandi bitwa abakristo nuvuga b'Imana bagira bati twebwe uko bigenda kose ntiduhengama uburyo canke ibumoso hanyuma nagize ntibizobiterwa n'ico abantu bubakiye kuko abantu ibyo bubakiye ko bizoboneka mwarabibonye mu myaka yahera harabaye mu bintu by'amoko babibonye mu ntara z'umanuko aho haje ibyo bita za Ezebu bakabaho ibibazo bitandukanye bavuye muri Pantecote ukabone ko habayemo muga byari bikiri bito ariko no munsi birenze ibyo byabaye muri Ezebu n'ahandi rero uno munsi urabona yuko ibibazo no munsi bihanze Pantecote nagize ko ari ibibazo bibiri ni ikibazo ciyitwa icubahiro n'amahera ibyo bintu ko ari bibiri kuko ni byandi bagira bati mu minsi y'iherezo iyo si yo teme turiko ariko ngo abantu bazaba bikunda bakunda amahera gusa badakunda n'ababo uno munsi rabarongozi murabona yuko batitwararitse ahanini intama kuko urabona ibibazana ngo abo batwara sena ngo baze bigisha cyane n'abandi bantu ngo baze bigisha imbere batange umurongo wo kugira ko kuvugirizwa amapiano n'ibikini ngoma panda ariko bariko bazana ibintu donc abantu donc babarobanura kuvyubahiro gusa bagirane donc ibyo byose murabona yuko biragaragaza faiblesse ko hamaze kwinjiramo ikindi kintu kitari ciza kandi gishobora ejo canke hirya y'ejo gishobora gukwegera akarambaraye ishingiro rya Pantecote ndagira nti rero aba bantu bari mu burongozi aba bantu bari muri conseil d'administration je mvuga nti ni wa ndi yatanga umurongo mwiza solution yindi nyene ni bafata umwanya bavyumvikanire hanyuma basenge hanyuma babishire ku murongo ubwabo batiteze yuko leta ibafitiye urukiza canke umugambi uri ku butegetsi uzoza kubatunganiriza ivyabo uko murabona deja ntitwofata akararo yuko idini ryogera ku murongo w'umugambi uri ku butegetsi niyo vyamera uko ndabwiza ukuri ejo canke hirya y'ejo muzosanga bigoye ariko ikibazo s'amazu abantu basengeramwo abantu bazi Imana bazoshaka basengere mu mazu yabo kuko by'isengero byovyo n'ibintu byaje mu nyuma abantu bazomenya ingene bashwazisa hanyuma niyo byagenda neza tamye bitagenze neza naho abo bazobijyaniramwo murazi ko arabatewe amagrenade barahunga harabagiriwe abdemenase bagira bategwa ubwoba turaza bitwa ba Samuel bahunze bakaja muri za Canada turaza abandi ba pastor bagi muri za Amerika kubera iryo tunganwa ribi ritaryoshe nyene riri hagati mu burongozi rero no munsi turagrafite n'abarongozi bahari no munsi ivyo byose rako barabitorera inyishu canke bavyumva kumwe malheureusement nta makuru y'imvaho dufise zo tutanganarize nk'abantu b'abakirisu baba babaye muri iryo shengero kandi baribonera babona hirya kure gatoyi ariko ukavuga uti ibyo byose ikibazo kiracahari ariko nubwo nagize uko harimo ibibi harimo n'ibyiza mu mpinduka ziriko ziraza
reka turabe ibyiza bizovamwo turabe n'ibibi bizovamwo ko bagize bati ikibazo no munsi bariko bakikira mu burongozi kiri mu burongozi bwatwara ama misiyoni hanyuma ikaba au niveau ya CPBU ingene itwagwa sinzi ingene yuko citwa CPBU ingene itwagwa ingene bakoresha uburyo bafise ingene itunganwa ry'ibikorwa rikora nkuko nabigarutseko ivyo byose urabona yuko ari ibintu biri au niveau organisationnel ntivyari bwarenge akarimbi ku buryo leta yari kwiye kubyinjiramo bari bakwiye gufata umwanya bakabitorera inyishu bakagira bati ibigarukira mugoro bamaze kubona ku marezo sose bashira ko bati officiellement iri shengero ryatanze intererano ku matora y'umugambwe kuri ibi canke biriya bo jewe ivyo sindavyinjiramo cane ariko ndagira nti none sinzi kuko nimba ari uko bitereza kumera urone ko ibintu biriko birivanga uko ndibaza ni none munsi ishengero ko twari tuzi ko kera uko turizi twara abantu ryari ishengero ritivangatiranya n'ibindi mu by'imigambwe kumbure kubwo ugira guti bati abakristo nibatandukane hagati yabo kuko no munsi boreka bati kuko hari uwoca agira ati none kubera ko abapanikote bataja mu by'imigambwe bataja mu by'ibiki ivyo bijanye n'ingene na doctrine y'ishengero n'ingene ishengero ritunganije kumbure kuko no munsi ugize uti tufata muvuye mu amatora karaba abantu umwe yaje yambaye umwambaro wa Frodebu wundi wa Iprona wundi wa CNDD-FDD wundi wa MSD wundi wande kuko muje gusenga mwese muri mu rusengero tufate muvye muteraho gusenga ku mugoro reka tubwire uko cyane mugahurira hanze umwe wese agira ati bashiririze wundi ati shirira ati nivo gutwija wundi ati gira ibi munyuma mukaca muri korale mu rusengero nkuko muraririmba nico gituma bagira bati imugambwe n'ije kwayo natwe tuje kwacu hanyuma bimera uko bimera mugo no muzindagira ni none izo mentalite nk'izi harabwo muzo twirike n'iganiro none munsi hamwe abantu bose Burundi bwose bwogera kuri iyo mentalite yacu ya Pentecote ati ntihagere imigambwe abakristo bivanga n'imigambwe abantu bose bagumemo ntihagere umuntu umwe aja mu mugambwe abatwara botogwa n'abandi byoheza bikagenda gute hatabayeho ivyo nyene umva n'ahandi ngo nkagaruka nkavuga nti hari ibintu byinshi by'amayobera bikiri mu ishengero ryacu murakoze ndahejeje Yesu arahezagire ego urakoze cyane ku byo udusangije ndabona amasaha ari kuturiga ndabona burunga yagumye hejuru sinzi ko hagifise ico gushikiriza kandi canke ko yo bari erreur akaba ari erreur naho aya ni sawa ni murakoze gusa nashaka kugira kandi kareaction gato ko ibintu birashobora kuducanga mu gihe tutogerageza kubiraba dufise imirongo duhagaze ko je ndibaza ko inyungu za politike canke mu Burundi CNDD twari uyu munsi n'inyungu z'ishengero Pentecote ataho bihuriye kuko ubutwara tuvuze tutashaka amafaranga bovuga bati reka turabe amahera mwinjiza mutanga ikori nkuko byari ko bivuga mu Rwanda mugabo nimba bageze aho bashaka kwinjira mu burongozi aho umuntu aca yibaza ati mbega turetse inyungu ubutegetsi bwoba bufise intambamyi zozo ishengero ryo bariteye ubutegetsi n'irihe aho rero niho nibaza ko hakomeye cyane turavye akarere turimwo ivyabaye ubwicanyi ndengerabutungane jenoside tukaraba mu Rwanda aho ivyo bintu vyageze no mu mashengero ahantu abantu bavuga Imana hakagera aho bahakorera amarorerwa nk'abarundi nibaza ko ico kintu arico twohana ijisho cane abakirisu bakirabe kuko je nibaza ko mu kintu gikomeye Pentecote yakoze hari wabivuze ati akarangamutima kayo ko ari ukwigisha abantu kubereka ibikwiriye je nibaza ko babikoze narigeze gutembera nja mu hariya za Rumonge ari kumwe n'umugenzi akikijwe mugabo mu nzego za politike arambwira ati aha hantu haratuyobeye twarageregeje kwigisha umugambwe vyarase ndamubaza nti none mwibaza ko ari kubereka ati aha hantu hari abapantekote
donc urumva ku butegetsi bufite intumbero zabwo ico kirashobora kuba ari intambamyi. Hanyuma iyo birenze ahantu abantu abanyapolitike bakaza bacanishijemwo abantu badafatiye ku vyiyumviro kuri ideoloji, hari uwavuze ati arabavuga ati twe turabapora abandi turabande, ntabwo babivuga baravye izina gusa, baba bahagaze ku vyiyumviro vy'abo bantu. Mugabe iyo abantu bavuze bati twe dushaka uburongozi bw'abahutu kuko nitwe dufise ubutegetsi, ico si ikintu co kuganira, iyo si ideoloji, ico nico tuma abantu bacanamwo, ahubwo umuntu aca yibaza ati ubwo butegetsi bwo bironderamwo iki? Rero niho ntangaruka nkavuga nti ishengero ni rimwe, hari abavuze ati ishengero ni rimwe kandi ntigitwa Pentecote, ntigitwa Katolika, ishengero ryo rivugwa rimwe ni rya Kristo. Twahabera amaso ntituvyitiranye n'ishengero communal organisation ihari structure tubona itunganya ibintu biratandukanye cyane. Je rero nkavuga abantu bumva ko bari muri iryo shengero ahubwo rya Kristo rimwe, barabe ntibakwegegwe n'abo bantu muri ivyo bintu vy'ubwicanyi, kuko ndibaza ko ikintu gikomeye CNDD yo bitinyira Pentecote nuko idashobora kurota Pentecote yigisha amacakubiri mu rwego rugaragara runini, kuko n'aba bazungu baza hiyo baratubwira ati hari ikintu tubona Pentecote ikora, baragerageza gusubiza hamwe abanyagihugu, abantu n'ubwo inzego zigerageza gutandukanya inyungu iri muri ico kintu, izo nguvu bariko barashamo zo gutandukanya abantu dushobora kubishina kuri uyu munsi. Ariko reka nshimira abateguye ikiganiro kugira ngo bivugwe abantu bavyumve, hanyuma umuntu wese amenya ati okay intumbero zabo ni izihe. Nk'uko yabivuze bashaka kuja mu burongozi, ariko abantu ntibaje muri ivyo bintu vyo gutemana no kwicana, zo kuvuga ngo abanyabururi n'ibiki, abantu iyo resistance ikahaguma. Nico nibaza ko bikwiye ko bivugwa, hanyuma ngakebura abakirisu turafise cyane cyane abakizo turafise ukuntu bitugora kuvuga ikibi uko kiri, kuko batwigishije ngo nta guca imanza, nta kujija. Ariko nibaza ko muri iyo ntumbero hari hose notion do qualifier, bashaka gukarifiya ikintu uko kiri utarenze karimbi, tawarengera karimbi, kuko vyoba bibabaje cane ko ivyo bintu vyoba biriko bija aho hantu, abantu bari turiko turasenga, turiko tuvuga Yesu, hama bikagera aho bigera nkaho vyageze mu Rwanda. Nibutse abantu ko ibi vyiyumviro vy'ihonyabwoko turavuga ngo twarize n'ivyo abantu barize. Murabe vyabaye mu Budagi, ntivyabaye mu Budagi gusa, vyafashe presque Europe yose. Murabe biriko biraba muri Congo, hariya hari abakristo, hariya hari Pentecote. Murabe akarere kacu ko kameze, ntiduhave tubifata gusa ngo ni gushaka kurondera ubutegetsi, ahubwo turabe intambwe y'abanywanyi babona ko Pentecote yoguma irongowe uko yarirongowe n'iyihe, canke abo bantu bo bazanye isano riri hagati y'abo bantu bazanye n'uwo mugambwe n'ivyo vyiyumviro vy'umugambwe canke n'iyo politiki ihari n'irihe. Abantu barivuge ko baridome ku rutoki, abantu bidesolidarize n'ivyo vyiyumviro bibi, hame vyiza tubishigikira. Murakoze. Urakoze cyane. Reka ndagushimire kuri byo ushoboye kongera ko Kazabukeye. Urakoze Frank. Turashimiye abantu Ego komeza. Nako mvuga nini, turashimiye abantu bakurikiranye kino kiganiro. Hari abagumye duha audio, ariko umwanya uri kuratureka nkuko twari twabiteguye, twari tuzi yuko kiza kumara nk'amasaha atarenga 2. Nagira ndabashimire, ndanagushimiye we Frank, shimire n'abazokumvira kino kiganiro. Ariko gusozera hari akantu nagomba nongereko. Hari abavuze bati iyo abarongozi bategetswe kuba bo kwiyungana na leta byogenda gute. Nabamenyesha yuko atakuntu CNDD FDD yahengesa shanije kugerageza kunyakuriza ishengero rya Pentecote. Twabwiye muri kino kiganiro ngeneze buyavutse, bavuga ngo hagomba habeho ngo Pentecote y'abahutu bikanka, bagaca bagira icyo yitwa Ezebu. Mu nyuma barazanye
ikindi kintu bita IEPEBU mu mbabarire nari nakitiranije na rwa runani rwagomba gushingwa na muka perezida umuhisi nkuru nziza. IEPEBU Union de l'Église Pentecôte du Burundi ashobora kuba ari abari muri iryo dini ngaha. Numvise ko ni dini bashaka yuko aba Pentecôte baba confused bagira ikibazo cyo kuwitiranya bace bagenda muri ico kintu citwa IEPEBU. Mbere nabo twavuganye baravuze ko bitwaye mu bushikirangano bw'intwaro y'agati mu gihugu bavuga bati kubera iki mwashinze ishengero gitiranwa na Eglise Pentecôte, ati kubera iki mwashitsemo iniyo natwe dufise communauté bica bisa na CPP. Barababwiye ati ntabwo bisa, ariko intumbero nta yindi yari yo kugira ngo abantu bacanganyikirwa bace baja muri ico kintu bagerageze. Hama rwa runani nababwira ku kirimba kwa perezida mwumva ko ahantu hakomeye abari abantu b'abagabo aba bapasiteri mwumva bagerageje kurwanywa bamwe bari ku kirimba barongoye ishengero rya Pentecôte bararahiye bararengwa bati twebwe ntituzoja mu nani na zimwe, twebwe ntitwivanga. Bagomba gushinga urunani rwitwa FENAPEC, yari réseau de pasteurs de la confession religieuse Burundi. FENAPEC rero urwo runani rwabayeho. Ni ukuvuga rero nk'uko nabivuze mu kiganiro ibi bintu ahantu bizoshikana Burundi n'ahantu habi cyane kuko binjizamo ibintu by'amacakubiri ashobora kuba azokwega karambaraye mu Burundi, kuko nababwiye umugambi wa FDD ntabwo wigeze uhinduka, kandi FDD ntibaretse kugashiramo ngo kagumemo karacari muri CNDD FDD iko bamye bayishinga no munsi ni FDD iracari FDD. Nk'uko babirihimba bavuga yuko urugamba ntigwaheze ahubwo rwahinduye intumbero. Rero mu kurangiza kandi nongana nabashimire amantu babwira yuko abantu tuba tutaye umwanya abo bitashoboje ko badushikira bazoce inbox ngaha kuri Itara Burundi canke magazine Remesha baturondere no ku mbuga zacu, kuko iki kiganiro tuzogicisha no kuri YouTube no ku zindi mbuga. Babaze ikibazo abafise abashikira abo bapanekoti twebwe abo bakozi b'Imana batashoboye kuduha umwanya ngo nabo baze bavuge. Abaze bashikira babwire yuko imirongo yuguruye, uzoshaka gucisha ijwi giye kuri ku mbuga zacu turamwuguruye. Ntabwo iki kiganiro twagiteguye umunsi umwe, igihe kirekire tuciyumvira ko nk'abana natwe twarezwe na Pentecôte bikatugora inge twobivugira habona, ariko ubururiro twagishizeho ntabwo twokwemera ko ibintu biguma bivugirwa mu ntamatama, kandi natwe Imana yaraduhaye urubuga tuvugiramo. Ndibuka ndiko ndavugira twandika mu Itara Burundi, twandika kubiko biraba muri Pentecôte bariko bariruka ku bakozi b'Imana batera amagrenade bakidebuye bariko baravuga ishengero, turiko turavyandika. Hari abantu benshi badusanze inbox baratubwira ngo ibintu ntibibaho, ariko nibagumye umutima bagume basenga ntibivange. Hama kwiyandikisha ni umuntu azoraba inyungu afise nk'umuntu w'umukiristo ugerageze ntibivange. Uwase amategeko ya leta ariko bamufunga, natwebwe nk'ibijyamakuru twabwira abantu ngo bazogende batiyandikishije, kandi nanone ntabwo twobwira abantu bazoje gutora CNDD-FDD. Twebwe turi ngaho twamamaza imigambi, turabasaba yuko biyandikishije bakajya gutora, ubwo bazoraba aho batora uko Imana izobarongora. Kumbure yagiye bava bakoresha ingufu bagasanga izo ngufu zigiye kubasenyura, kuko izi nyigisho bariko barigisha zishikira umunyagihugu wese, hama ejo bikabagarukira ko nk'uko bamwe bagiye babivuga ngaha ubutegetsi bubi burisenya. Hama urakoze Frank, ndizeye n'abandi bacimba amakosa. Ego cyane urakoze Kazabukeye, wakoze kandi kunyizera kugira dushobore gufashanya kino kiganiro. Nayo ivyo ariko uravuga by'amatora, kumbure tuzotegura ikiganiro kijanye n'amatora yategekanijwe mu mwaka uza. Frank Espoir Ndizeye, ndabashimiye mwese mwadukurikiranye, baho Jean-Claude Burunga, Landry, Eric, Luc, Eric Démocrate, hamwe n'abandi benshi badufashije gushikiriza kino kiganiro, badusangije ibyiyumviro byabo. Ndabashimiye mwese, ndagushimiye Kazabukeye, mugira ijoro ryiza.
abari ku murango mugire umutaga mwiza canke igitondo ciza bivanye naho muherereye. murakoze cyane naho butaha.